Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga ko ashobora kuba yaba yakuwe Igitega akajyanwa ahandi hantu hatazwi, ariko byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo kumugirira nabi cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko Bunyoni afatanywe amatelefoni na simukadi byose bikaboneka neza ko abariko barabimushikiriza ari abantu bahambaye cane kandi bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye yahise atangura kugira ubwoba bukomeye cane, yibaza ko Generali Arengiyome Bunyoni yaba agifise umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi, kandi akaba ariko arakorana n'ibihangange bikomeye cane muri CNDD-FDD, aho biri gukoresha amahera yiwe, icyatumye ahita ategura umugambi muremure kandi uteye ubwoba wo kugandagura Generali Arengiyome Bunyoni, aho yiyumviriye kuba yamuha isumu, ariko akabona nabyo bishobora guteza ingorane zikomeye cyane. None ubu amakuru adushikira akaba avuga ko umugambi ugezweho ari uwo kwimura Generali Arengiyome Bunyoni bakamukura mu ibohero rya Gitega bakajya kumwicira ahandi, amaze bakavuga ko yatorotse ibohero. Iki akaba ari ikinyoma kiriko kirakwiragizwa n'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bavuga ko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yamaze gutoroka ibohero rya Gitega, mu gihe abaryango ndetse n'abarundi bose bazi ko Generali Arengiyome Bunyoni ahantu afungiye bitamworohera ko yatoroka. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko nihagira igishikira uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Generali Arengiyome Bunyoni byanze bikunze biri kugarukwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba hari amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza duhejeje kuronka, akaba ariyo tugira ngo tubashikirize. Wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu ntibyoroshe ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumuhugira hasi no hejuru kugira ngo amufate amugandagure, kuko azi neza ko igihe azaba agihema umwuka w'abazima byanze bikunze ashobora kumutembagaza ku butegetsi, kuko n'ibimenyetso amaze iminsi abona biramwereka neza ko atikijije Generali Arengiyome Bunyoni byanze bikunze yamutembagaza ku butegetsi, kuko biratangaje uko ngene yaronse amatelefoni kandi bikaboneka neza ko ahantu apfungiwe ari ahantu hacunzwe cyane, kandi hakaba hacunzwe n'ibihangange. Ibyajugumije Perezida Evariste Ndayishimiye akabona ko adakuye mu nzira Generali Arengiyome Bunyoni mu minsi iri imbere bishobora kumukomerana, akaba ariho yahise afata umwanzuro ukomeye cyane kandi uteye ubwoba, aho yabifashijwe n'abakozi b'iperereza bamwegukira, akababwira ko ikintu cya mbere bagomba kubanza gukora ari ugukwiragiza ikinyoma ko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yatorotse, amaze bakareba uko abaryango n'abakunzi ba Bunyoni babyakira, amaze babona atakibazo biteye bagahita bamusohora mu ibohero bakajya kumwicira ahantu hatazwi, barangiza bakavuga ko Bunyoni yatorotse ibohero, ariko mu by'ukuri ataratorotse ibohero, ahubwo yarasohowe n'abakozi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bakajya kumugandagura. Ariko amasoko atandukanye adushikira akavuga ko aya makuru
makuru yahise ashikira Generali Arengiyome Bunyoni, umugabo ukomeye cyane kandi ukunzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba afise abantu biwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu nzego zitwara igihugu cy'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko n'abavuga ko bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri bariko baramuhenda, kuko bariko barapanga imipangu hanyuma bagasubira inyuma bakabwira Generali Arengiyome Bunyoni aho ibintu bigeze. Akaba ariyo mpamvu aya makuru yahise amenyekana ko leta ya CNDD-FDD ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye bari gutegura kugandagura uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, kuko bikeka ko umwanya n'umwanya ashobora gusohoka ibohero amaze agahita atembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari we ujya mu kibanza Bunyoni yari arimo, kuko Generali Arengiyome Bunyoni ariko arakorana n'ibihangange nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Amakuru adushikira akaba anemeza ko Ndakugarika arimo bari kuha telefoni Bunyoni, kandi bikaba binaboneka neza ko umubano uri hagati y'umutambukanyi wa Bunyoni ndetse n'umutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika ari umubano udasanzwe, ku buryo basigaye basurana burindwi. Ibi byose bikaza byerekana ubushuti n'ubufatanye bafitanye, kandi bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze bashobora kumukura ku butegetsi, akaba ari nawe ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abanze abakuremo Generali Arengiyome Bunyoni. Ndayishimiye aribaza umuntu uhereza Bunyoni telefoni ndetse na karite simu bikamushobera, akavuga ko ibi bintu biteye ubwoba. Iki ni ikibazo gihanze Perezida Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu arabye ingingo zose Bunyoni yafatiwe ntiyumva ingene bigenda, Bunyoni akaronka umushira telefoni na karite simu. Abanditswe ko karite simu za Bunyoni bose barafashwe kandi barafunzwe barasambijwe. Ikibazo nyamukuru nico gutora uwashikanye ibyo byuma kwa Bunyoni, mu gihe imiryango itatu ijana aho apfungiwe ifise umwe wose amagufuri atatu, rimwe ryose rikagira umutegetsi aryugurura, kandi bikaboneka ko ari abategetsi bahambaye cyane, aho benshi bibaza ukuntu izo telefoni ndetse n'izo karite simu zigera kuri Bunyoni. Umukuru w'iperereza mu ntara, umukuru w'igipolisi Gitega, umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega, abo ni abantu bakomeye kandi bahambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kumenya ko bose bariko barakorana na Generali Arengiyome Bunyoni mu mugambi muremure uhari wo kumutembagaza ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abace intege amaze agandagure Bunyoni. Igitangaza Ndayishimiye nuko umupfasoni wa Bunyoni n'umukobwa wiwe bo iyo bagiye kumuraba barasakwa bikomeye bagakurwa n'uduhuzu nk'uko amasoko yacu abivuga, nta kuntu na kumwe bamushira telefoni. Ariko ikibabaza Perezida Evariste Ndayishimiye ni ukubona yisanga Bunyoni afise telefoni kandi akamwandikira atani ikibazo afise. Ibi byose nyine bikamutera ubwoba, bigatuma atekereza ko bifise ikintu gihambaye cyane binyegeje, kuko mu mpera z'umwaka wa 2023 Bunyoni ubwiwe yafashe telefoni amaze arandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, aho yamubwiye amajambo akomeye kandi ateye ubwoba. Ndayishimiye waramfunze niko wibwira, ndakwifurije umwaka musha muhire, kandi ndakwifurije gutwara igihugu cy'u Burundi neza ukareka kugumya ugitura mu manga uri kugituramo. Ariko naho wibwira ko wamfunze ubuzima bwanjye bwose, ariko ntago wamfunze, kandi urashobora kwisanga ari wowe ufungiwe aho mfungiye, kandi ibi byose impamvu mbikoze ni ukugira ngo nkwereke ko naho uvuga ko wamfunze utamfunze, kuko iyo mbishaka mba naramaze gutoroka igihugu nkajya aho nishakira. Ariko ibyo byose sinigeze mbikora, ahubwo nagumye hano kugira ngo mbanze nkore ibyo ndiko ndategura, amaze igihugu gitwarwe n'ababifisiye ubushobozi, kandi abarundi barongorwe n'umugabo w'ijunja n'ijambo.
Ibi ni ibyanditswe na General Arengiyome Bunyoni aho yakandikira imisaje ndende Perezida Evariste Ndayishimiye amwifuriza umwaka musha muhire wa 2024 no gusozera wa 2023, ariko akamuha ubutumwa bukomeye cyane ibyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye atangura gutekereza ibindi bintu ndetse n'indi mikenyuro yamukuraho burundu General Arengiyome Bunyoni. Ibintu byifashe gutyo mu gihe imyidogo ari myinshi muri ba generale bahoze bagwana muri CNDD FDD. Bamwe ntibakirya umunwa mu kuvuga ko Perezida Ndayishimiye abamaramaza mu majambo avuga nk'amajambo amaze iminsi avuga. Urabona neza ko atari amajambo abereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, urabona ko ari amajambo rwose atavugwa na musanteri, ariko umukuru w'igihugu akayavuga ibimaramaza abajenerali batari bake bakavuga ko ikintu cyonyine gihari ari uko bamukura ku butegetsi kugira ngo basubize ijunja umugambwe CNDD FDD. Abajenerali basigaye bemeza ko atabereye gutwara igihugu. Hari n'abatanguye kubwira imiryango n'abagenzi ko bo kwitegurira ibihe bishobora kugorana mu minsi iri imbere. Ku ruhande rwa Perezida Ndayishimiye hariho amadidane akomeye ku bijanye n'urubanza rwa Bunyoni. Amarwi adusumira Perezida Ndayishimiye yaratumye imirwi itandukanye kumwigira ingingo zibereye mu rubanza rwimirije gusubira gutangura rwa Bunyoni. Icatangaje Perezida Ndayishimiye nuko muri iyo mirwi hariho yamubwiye ko Bunyoni yorekurwa, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibyo yashize kuri Bunyoni byose ari remetanya rikomeye yamukoreye. None ibyo byose akaba ari byo Perezida Evariste Ndayishimiye yarebye amaze ahita yiyumvira kumugandagura ku buryo bwihuse, kandi akabikora yihuse kugira ngo atabare ubuzima bwiwe, kuko arazi neza ko Bunyoni igihe azaba agihema umwuka w'abazima byanze bikunze atazabura kumutesha umutwe. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amugandagure, ariko akabikora mu ruyere rukomeye cyane ku buryo ata muntu n'umwe uzaduza ijwi ngo arishire hejuru amaze yamagane ako kabi kazaba kakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. None ari kubitegura gute kugira ngo ntibizajye kugarukwe kwiwe? Amakuru adusumira aravuga ko inzego z'iperereza zegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe muri bo bagiye gutangura kukwiragiza ibinyoma bavuga ko Bunyoni yamaze gutoroka ibohero, ariko mu by'ukuri bazatangura kubivuga Bunyoni atarajyanwa aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aramutegurira, ahubwo byose bizakurikiraho bamaze kureba uko ibyo bintu byakiriwe n'abarundi bo mu moko yose ndetse no mu migambwe itandukanye, kuko murazi ko General Arengiyome Bunyoni afise abakunzi batari bake mu nzego nka zose nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abanyagihugu bato bato hakaba hari abamukunda ku buryo bukomeye cyane. Bavuga ko izi ngorane bariko barahura nazo batigeze bahura nazo mu gihe yari akiri umushiranganje wa mbere. Ibi byose nyine bikaba bitera Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abanze arebe icyo abarundi bo mu moko atandukanye bazavuga ku iburwa ry'irengero rya General Arengiyome Bunyoni. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kubona bidashishikaje abarundi ibyo kuburirwa irengero, ikizahita gikurikiraho nuko azahita ategeka abakozi b'iperereza kwimura General Arengiyome Bunyoni, amaze bakamujyana ahantu hatazwi hatarabasha kumenyekana, bakamurasa. Bamara kumurasa ikiziga cye bakakinyegeza, barangiza nyine bakavuga ko General Arengiyome Bunyoni yatorotse ibohero, kandi ko batazi aho yatorokeye ndetse n'abamutorokesheje. Ibyo nyine bikaba bizafasha Perezida Evariste Ndayishimiye kugumana ubutegetsi ndetse no kugumya gukorera ikibi abarundi, azi neza ko atamwanzi ndetse atanumukeba agifise, kuko aratinya Bunyoni ku buryo bukomeye cyane, kuko Bunyoni arafise amahera, Bunyoni arafise ibintu byinshi bitari bikeya ceya, kandi arafise abagenzi bakomeye cyane, kandi arafise n'ibihugu bitandukanye bimushyigikiye. Akaba ariyo mpamvu ibi bintu byose Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubitegura kugira ngo azimanganye ubuzima bw'ahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Ariko abahinga mu bya politike ndetse n'abamenyesha makuru batandukanye n'abaharanira agateka kazina muntu bakavuga ko niba Bunyoni afise ibyo yagirizwa yajyanwa imbere y'ubutungane
akiregura hanyuma akagumya gupfungwa cyangwa se basanga yera akarekurwa, ariko ko kuzimanganya ubuzima bw'umuntu rwose ari ikosa rikomeye cyane, naho yaba afise icaha kingana gite ntago bikwiye ko bamugandagura. Akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye basaba ko ibi bintu byahagarara ku buryo bwihuse. Aya akaba ari amakuru tuba turiko turakura amasoko yacu ahambaye cyane yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, aho baba baturungikiye amakuru nk'aya kugira ngo tuyatangaze hakiri kare ibara ritaragwa, amaze barebe ko barengera ubuzima bw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yacu nakagaruka, turabandanya kubatohoreza amakuru ajanye n'iyo nkuru, icyo tuzajya tumenya gishasha turajya tukibashikiriza tunyuze kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfuriza.